Ngozi ndabaramukije. Gake cyane. Kaminuza ya Ngozi ni imwe mu makaminuza atanga ubumenyi nk'uko tuvyumva, ndetse ni imwe mu makaminuza twavuga ko yatanguye imbere y'ayandi makaminuza yigenga. Turabona rero ku mpome canke ku ruzitiro rwa kaminuza ya Ngozi turabonaho amajambo nkoramutima. Hari amajambo atatu, hari amahoro, hari ubumenyi ndetse n'iterambere. Mbega ico civugo mwagitoye mwisunze iki nyakubahwa Patiri? Urakoze cyane kuba wasomye neza ivyanditswe aha yatwinjiye muri kaminuza. Amahoro, ubumenyi, iterambere. Ijambo rya mbere n'amahoro, kuko mu ntango z'i kaminuza menya ko ariyo iya mbere mu makaminuza yigenga. Iyi rero ikaba yaje kurikira kaminuza y'igihugu, kaminuza rero y'u Burundi, Université du Burundi. Ingene vyatanguye nuko mu 1999 twabonye yuko ingwano iguma ibandanya mu gihugu. Ayitanguriye mu 1993 twagira ngo ni ivy'umwaka umwe, ni ivy'imyaka ibiri bitevye, ahandi ho tukagira tuti abarundi ni ivy'ukuri aho buca ni benshi bashaka amahoro, none rero ntaco buza. Jewe ingwano yadutse mbona umwaka umwe urarangiye, ibiri irarangiye, itanu irarangiye. Uko rero niko amaraso aseseka ku munsi. Hanyuma rero arabagiye hamwe bakikiza Musenyeri Stanislas Kaburungu, bambwira bati ubwo ntawogira ikigo ugwaruka rwojamwo rukiga rukabana mu mahoro. Babivuga gutyo kuko muri kaminuza y'igihugu abanyeshuri bariko baricana, abo abandi nabo baratabaromoka baja mu bindi bihugu canke baraburi ico bafata n'ico bareka, abandi bakaja kugwana. Ico rero cukubura amahoro mu gihugu, cukubura amahoro mu mashure, caratumye cane gose abavuka ntara ya Ngozi, Kayanza, Muyinga, Kirundo baja hamwe kugira bati reka dushinge inguvu hamwe turabe yuko twokwironderera ikigo kaminuza corego gwaruka na Karusi yaciza. Nyakubahwa Patiri, turavyumvise ibyo mutubwiye. Mbega ngaha muri kaminuza ya Ngozi kugira ishingwe kovuga ni yihe ntumbero nyamukuru mwoba mwari mufise ico gihe? Intumbero nyamukuru mbere jewe burya seho narindi, ariko naravyumva neza nabikurikirana. Je nari mu mashure hakurya muri Espagne, ariko intumbero nyamukuru yari kugira ngo turabe ico twoterera kugira ngo abantu basubize hamwe babe mu mahoro, mu bumwe. Hanyuma nibihe bisata nyakubahwa Patiri twovuga ko bisanzwe biri muri kaminuza ya Ngozi? Ibisata vyihutiwe gushigwamwo twovuga yuko ari bisata vyaza kugira ngo bifashe igihugu. Icambere muri iyo myaka burya hari abaganga bake, na kaminuza y'igihugu yasohora bake cane. Hama rero abantu abo ba Musenyeri Kaburungu nakubwiye,
abo bari batugiye imbere ni nka ministre Ndimira Pascal Firmin, ni Kanyinkiko yawe yari ministre ngira ngo, ni le commandant ni colonel Twagiramungu Asanzwe yari gouverneur wa Ngozi, n'abandi bakuru b'ico gihe bavuka ngaho Ngozi canke muri intara zegereye Ngozi, bagiye imbere kugira ngo bashireho ivyo bisata. Navuze medicine, novuga agronomy uburimyi, kugira ngo bafashe kino gihugu, kuko urabona 90 na bangahe n'abarimyi. None rero kugira ngo babishiremwo ubwenge kugira ngo igihugu gishobore gutera imbere, kuko ntikizokwama, bari bazi ko kizokwama mu ngwano, mugano mu ngwano urabona abarundi yuko bashira kubute bararima. None rero abarimye kwari kubafasha. Yego cyane, murakoze cyane. Turabona ibisata byatanguye, nubwo byagiye biranagwira nkuko tubibona, aho hari ibisata n'ibindi bitandukanye byagiye biriyongera, hari nk'ubuhinga, hari na interprétation traduction, bimwe byo guhinyanyura indimi, ndetse hari novuga n'amategeko, bisata bijanye n'amategeko, ndetse n'ibindi byinshi cyane novuga ko kaminuza ya Ngozi yirata muri kano kanya. Ariko rero mbega Patiri, kaminuza yanyu ya Ngozi ari nayo yacu, biraboneka yuko iri mu makaminuza ariko arahurumbirwa n'abantu benshi. Mbega nakahe kantu canke nikihe kintu nyamukuru cyoba gituma kaminuza ya Ngozi ikwega abantu bayihurumbira cyane ku bwinshi gusumba ayandi makaminuza y'ahandi? Oya, jewe cyo mbona, na jewe mfise umwana no hazana nuko ari kaminuza nkuko twayivuze ifise akarangamutima. Ubwo bumenyi bw'ivyigwa ntibuhagije, hariho ico no kwita indero, ico no kwita akarangamutima k'amahoro, kwiga kubana neza n'abandi, kwitaho akazi wobujejwe. Ico rero abavyeyi baragikunda, kuko babazwi yuko mbere nibaza abana babo bazokwakirwa neza. Hama rero murabona ngaho Ngozi n'abantu b'amahoro, nawe wiruka inyuma. Ico rero kirahumuriza abanyeshuri, bakiga neza, bakigana neza. None urabona kandi n'akabeho kaho karatuma abanyeshuri bakora. Ibyo byose ubiteranije usanga rero abanyeshuri bahakunda, abavyeyi bakahakunda. Mbere no mu Rwanda baraza, muri Kongo baraza, ko kandi n'ivyigwa biravugwa yuko bitangwa neza. Ivyo byose ari akarusho. Ego nivyo n'abarundi barabivuze ngo agashitsi ka kera kavumbi ku muriro. Nkumbure ni nayo mpamvu tuca bayihurumbira cyane. Duca tubandanya kandi, mbega ku kijanye n'ibikoresho mu bamwitunganije gute? Nta ngorane abanyeshuri baheza ngo bagire ku bijanye n'ibikoresho? Ku bijanye n'ibikoresho kaminuza ntako itagira. Hari igeze igihe tutaronka neza nk'ivyerekeye amashini agezweko, les ordinateurs, kuko twifuza yuko umunyeshuri wese aje ngaha yiga neza ordinateur. Umva atubanye makeya, ariko ubuya twarashoboye kugira ngo tuyaronke.
ikindi twitwarika umashaka kandi tuce turonka ivyerekeye biblioteke. Hariho kaka biblioteke gatoya gafise ibitabo mugaga dakuye, ariko ubu oya kubera uburyo bwateye imbere hariho biblioteke virtuelle. Aho rero umunyeshuri azoshobora kuronka ibitabo bitari bike ashobora gukorerako. Ego nuko rero nshuti bakunzi ba televiziyo ku Gasaka, murumva ko kuri kaminuza ya Ngozi hari ibyiza byinshi cyane, ariko ntiturarangiza n'ikiganiro cyacu n'umutumire dufise ari we nyakubahwa Patiri arongoye kaminuza nziza ya Ngozi. Nyakubahwa Patiri, hari amashusho ya bamwe n'abandi batandukanye tugenda tubona ku bihome canke ku nivyo ku bibambazi bya kaminuza ya Ngozi. Ndavuga nka Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Louis Rwagasore, Melchior Ndadaye, Nelson Mandela, Desmond Tutu, Mère Teresa de Calcutta, Pierre Nkurunziza, Anne Marie Boyayo, Wangari Maathai. Mbega umuntu yobiha insiguro iyihe aravye ajya amashusho nkamwe mwafatiye kuki kugira ngo ajya amashusho abariyo mushira ku mpome za kaminuza ya Ngozi? Nyakubahwa Patiri, mbanda gushimiye cyane kuko waritegereje neza, kandi rero ico kibazo kibajije kumbura hari n'ubundi yocibaza. Nakubwiye yuko akarangamutima ka kaminuza y'Ingozi ari amahoro no gusubiza hamwe. Abo rero udondaguye Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, Rwagasore, Ndadaye n'abandi, n'abantu bamwe bagiye imbere iyi si baharanira amahoro, baharanira iterambere. None rero twashaka kubafata bakarorero, ibitabo byabo badusiganye tukabisoma kugira ngo tuvomemwo ivyiyumviro, kuko inzira batwereka irarashe kandi niyo kaminuza rero yacu ya Ngozi yokogerako. Uwuje wese nga muri kaminuza akagenda aharahuye umutima w'amahoro no gusubiza hamwe, aho ako gashinge muri uwo mwaka, muri iyo myaka 2-3 tuba tumaranye, tugenda turakamutera buhoro akava ngaha ayagira ati aho nzoba ndi hose nanje nzoharanira amahoro. Ikintu cyiza cyane ati ako gashinge turakamutera, nta kandi n'agashinge k'amahoro ka wa mubano mwiza uzosanga kuri kaminuza nziza ya Ngozi. Nkuko Patiri abitubwiye, dusa n'abasozera n'ikiganiro cyacu, ariko nibaze ko insiguro z'ibyo mubona kuri kaminuza ya Ngozi mumbore muri ko muraziro nka mwebwe mwese muherereye ku isi mudukurikira. Nyakubahwa Patiri, dusa n'abasozera ikiganiro cyacu, n'igihe batari banga turabona musa n'abariko barahumura, musa n'abari ibitari bike. Mbega mwibanga ry'ubusaserdoti Nyakubahwa Patiri mwoba mumaze yo imyaka ingahe? Muri iryo banga ry'ubusaserdoti jewe nabushikiriye nkuze. Mazemwo imyaka 32 simike muri uwo murima w'Imana. None rero jewe muri imyaka 32 nkaba nkuije mu 15 ndinga kuri kaminuza y'Ingozi. Murumva ni ku Imana yabishatse. Murakoze cyane. Nivyo cyane, murumva ko ari umurongozi mwiza kandi murumva ko azi icyo ajejwe. Ngira rero ibitari bike kubijanye na kaminuza ya Ngozi. Inshuti bakunzi ba ku Gasaka Web TV, mwavyumvise Patiri quisiera terminar dando las gracias a usted. Muchas gracias por todo.